Nshuti bagenzi muriko murankurikirana ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Muri kumwe na Jerome Kazabukeye. Reka ndabasabe kugira ngo mukurikirane kuva mu ntango gushika mu mpera kugira ngo mushobore kugira ico mukuyemo, kuko icigwa c'uno munsi kirahambaye cane. Mbega burya mwari muzi yuko umuntu ashobora kuba ashobora kuronka amafaranga ariko bikamunanira kuyatunganyamo umugambi? Kuko twarabibonye hariho abantu benshi ushobora gusanga bafise amafaranga ariko ugasanga kugira ngo bayakoreshe bishobora kubagora bivanye n'ahantu umuntu aba ari, bivanye n'ubumenyi bwiwe, bivanye n'ibindi tugira tuganire. Rero kugira ngo umuntu arangure umugambi hari ibintu bitatu ategerezwa kuba afise. Ubwa mbere bwobwo hariho kuba ariho ico bita mu gifaransa capital physique. Umuntu kubona uriho wewe ni umutahe ukomeye cane ku buryo wewe nyene ugendagenda ari ivyo ushoboye kwikorera canke kuraba gukora, ivyo n'umutahe ukomeye gose. Novuga ngo ni nka 1/3 c'ivyo uba ukeneye kugira ukore ivy'iwawe. Hariho rero umutahe ubuhinga ico bita capital technique. Biragusaba reka ndaguhe nk'akarorero. Haje umuntu arakubwira ati mbega kugira ngo amafaranga kugira ngo ndakugurane nk'amafaranga nk'akarorero, urafise uburyo wokoreshamo abakozi ugakora umugambi ugashobora kunyungukira canke ugashobora kunyishura mu kiringo kingana uko? Ubwo bushobozi bwo kumva yuko wobikora nico twokwita capital technique. Wobikora gute kugira ngo ushobore kuba wo kwishura amafaranga y'abandi mu mutahe wasavye ari nk'uw'ideni? Ico kikaba kigize kabiri muri bitatu bikenewe kugira ngo ushobore gukora ivy'iwawe. Ikigira gatatu naco nikigize ica gatatu nacone ni umutahe w'amafaranga. Abantu rero benshi bahera ku mafaranga, ugasanga iyo bagiye gukora nta kintu bakuyemo. Kubera iki? Kubera bo bibajije ko amafaranga ashobora gukora ata mutwe uyakoresheje canke ata kintu gikomeye barinze gukora. Nka jewe nize ivyo kudandaza, ariko ni akazi mu buzi bwa mbere nakoreye abantu. Hariho umuntu yakora muri agence douane, narahakoze nk'umwaka. Uwo muntu uravye mu vyo yize ntabwo yari yize ibijanye no kudeduana no kuvana ibintu hanze, ariko yari yize ibintu vya shimi. Urumva ko ata nahamwe bihuriye. Mugabo kubera yari afise capital technique, mu mutwe yari afisemo ubumenyi kuri ivyo bintu, yarashoboye kunkoresha, yarashoboye no gukoresha n'abandi inyuma yanje. N'uno munsi nibaze yuko ateye imbere. Kubera iki? Kubera umutwe we yari afise. Rero amafaranga rero nubwo yamufashije, ntabwo ahanini hakoze amafaranga, hakoze ubumenyi. Donc rero nariko ndababwira ikigira gatatu ko ari capital financier, amafaranga. Kugira rero amafaranga ni ikintu gito cane n'ivyo nababwiye ugereranije n'ivyo bindi bitatu nababwiye. D'abord urumva utegerezwa kuba ukomeye, kuba ufise icuzi, hama ugaca ugira amafaranga. Ari akarorero kandi nigeze kuba nikorera, hama haraza umuntu twiganye, mugabo wewe ivyo yize ntabwo vyasa n'ivyo wanje, mugabo yari muri institut imwe yo muri Université y'u Burundi. Ico gihe yaje haciye nk'imyaka 6 ngira ngo duhejeje amashuri, hama aza kwandikisha ibiranga ivyo yize, ico bita CV. Hama ngiye kuraba hageze hagiye bavuga ngo experience, acandika ko neya. Donc bandika ariko no ama CV cliquant vitae bashobora kuyashiramwo nka formule, aca yandika ko atakintu na kimwe arigera akora. Ariko ngiye kuraba mu miryango y'iwabo, yari umwana afise umuvyeyi atunze cane, afise amafaranga kandi
sinkekeranye yuko baba muri quartier ikomeye mu nzu bahawe n'abavyeyi babo canke nk'umugabo akaba afise akazi akora kuko yari umudamu w'uwo muntu. Hama ndamubaza nti none wewe ubwo mubwiye ko ata kintu urakora kuva wa mwaka wose duhejeje, nta kintu na kimwe ufise wakoze? Arambwira ati jewe rero ati je ntabwo nagize ikibazo c'amafaranga. Ati none amafaranga y'abandi nayo kuyatora nkakoze iki? Mu vyo yize kudandaza vyarimo, ariko ubumenyi bwavyo ntabwo bwabaye ikirenge. Iyo capitale technique aho kantu karamusovye cane, kuko mw'ishuri mu bisanzwe ni ukwiga ni vyiza, ariko akenshi ntabwo ivyo guca amafaranga tuvyiga mw'ishuri. Rero hari ubumenyi busabwa kugira ugire iyo technique ushobore gukora ibintu ufise ubumenyi bwavyo. Kw'ishuri baratwigisha ubumenyi mugabo nta bwenge batwigisha, murabizi. Kurondera amafaranga ntavyo bigera babigisha. Kubera iki? Ahubwo hari n'ikintu banki nkuru y'igihugu yanditse ku mafaranga, iravuga iti uzokwigana aya mafaranga azopfungwa. Abarundi rero baciye bahinduriramwo bavuga bati uwuzokwigana aya mafaranga azopfungwa. Rero mu mitwe y'abantu harabamwo yuko umuntu aciga kizira kurondera amafaranga, ngo ntibishobora kubangikana. Ico ciyumviro rero ni iciyumviro kibi cane caturoyemwo kuva tukiri bato, c'uko utarondera amafaranga hakiri kare ngo umuntu ashobore kwiga amanaginga umwanya ashobore gukora kandi ariko ariga. Ivyo rero vyaratumye rero yuko umuntu yiga avuga ati ndafise inshuti bakora hirya no hino bazondondeza akazi. Ivyo rero nibaza ko n'ubu bikihari, aho umuntu nk'umwana w'umutegetsi yumva yuko kwiga ari bisanzwe kuko se wiwe kubera umutegetsi azomuha akazi mu vyo akora canke azomusabira akazi mu bo bangana. Rero mu gihe rero nko mu Burundi hagitangwa akazi hakurikijwe ka mwana wa mama, abantu benshi biga batumva yuko hari amahiganwa yo kwiga canke kwiga ngo wironderere. Abantu benshi bagaca bigira kurondera ubuzi. Iyo ni ingorane twagize mu bantu bize aho hambere, aho umuntu yiga yumva yuko akazi kari garanti azoca akaronka. Ariko rero ubu siko bimeze, hariho ubuzi buke cane, ahubwo ubuzi bugwiriye n'ubuzi abantu baba bishiriyeho. Rero mu bintu twiga hakwiye gushirwa inguvu cane muri ibi vya capitale technique. Umuntu ashoboye gukora iki? Ushoboye gukora iki? Uriko urigisha abantu bigisha ivyo bintu bitatu. Amagara meza. Ni gute umuntu yogira amagara meza akama akomeye? Ivyo bikigishwa mw'ishuri. Ni gute umuntu yoshobora kugira ubumenyi bwo gushobora kumufasha muri kazoza? Naraganiye n'umuntu yize cane ibintu vya kaminuza y'u Burundi. Hari igisata kimwe yize, ndamubaza none mwebwe mwize iki? Muri make wo kubwira ati ikintu nize nshobora gukoresha mu buzima busanzwe n'igiki? Ambwira ati twebwe ico bakoze baraduha ibintu vyinshi vyo mu mutwe vy'ingene abashinwa bateye imbere, ingene abarusiya, ingene ati bakatwigisha ibintu vyo hanze. Ati nta bintu vy'i Burundi bigeze batwigisha. Ntitwigeze twiga neza nimba ari geography y'u Burundi neza canke histoire y'u Burundi neza canke economy y'u Burundi kugira ngo dushobore kubikoresha mu Burundi. Ibintu vyinshi twiga ivyo hanze ukabishira mu mutwe kandi abanyagihugu batameze kumwe. Abarundi ntibaba bameze co kimwe n'abashinwa, ntibameze co kimwe n'abarusiya, ntibameze co kimwe n'abanyamerika, ntibameze co kimwe n'abandi. Abarundi tumeze ukwacu. Rero mu bintu abantu bigisha bakwiye gushira imbere ni ubumenyi bushobora kuva kw'isoko iri bukaca buja mu ngiro. Umuntu akavuga ati narungitse umwana kw'ishuri kugira yige kurima, ndafise itongo, ndafise n'amafaranga, umwana wanje azove kw'ishuri acaza ndimire neza ku murongo hama ntere imbere. Umuntu akavuga ati jewe nigisha umwana ubuganga, niyabura akazi je ndafise amafaranga, tuzogira centre de santé ngaha canke tuzogira clinique kugira ngo natwe ngaha hantu dushikirwe n'iterambere. Abantu rero benshi abarundi ntidukunda gushira
umutahe muri ivyo bintu bitatu kugira ngo bishobore kuba vyogira inguvu cane bishobore kutubeshaho abantu mu bisanzwe ibintu vyose bigenda bizunguruka ku gufungura. Rero dukora kugira turonke ivyo turya, nivyo turambara kugira tuje kurondera ivyo kurya, nivyo turashobora kuba mu nzu nziza ariko yoba nziza ariko twaraye turiye. Rero kugira ngo dushobore gutera imbere nuko abantu baba bafise iki? Baba bafise ubumenyi bwo kugira ngo bashobore gukora ivyo bateza imbere. Muti rero vyogenda gute rero? Ni ukuvuga yuko umuntu ntabwo yovuga ngo noshobora kuba nokora ndi umwe. Hari umuntu ategerezwa kuja mw'ishirahamwe kugira ngo akore ibintu neza, kuko ivyo ukora wenyene hariho ivyo udashobora gushikira. Hariho ivyo udashobora gushikira, hama birasaba yuko uja gukora hamwe n'abandi. Hariho rero nofata nti kugira uje hamwe n'abandi ni ukuraba ishirahamwe ngomba njemwo rimeze gute. Urashobora kwiyumvira ukavuga uti je ngomba ngende mw'ishirahamwe ataho ryegamiye ritari mu bintu vya politike, ridaharanira ivyicaro vya politike. Simvuge nk'aba bandi bavuga ngo ridaharanira inyungu za politike, oya. Ridaharanira ivyicaro vya politike. Hariho amashirahamwe mu vyo aba ariko arakora ataba ari ivyo kuja kugira ngo bazobe ba musitanteri, bazobe ba buramatari, bazobe bande. Ni ukuvuga ayo mashirahamwe rero afise amategeko ayagenga. Ishirahamwe ryose rero riba rifise ingene ritunganijwe. Ni ukuvuga muja hamwe n'abandi hama mugasaba kera baca bagenda mu bushikiranganji bw'intwaro hagati n'umutekano n'iterambere kuri bose, ariko ubu bashobora kuba bahera mw'ikomine. Mugahera mw'ikomine mugasaba, ugasanga iryo shirahamwe rishoboye gukora amategeko yemera ko hajamwo abantu benshi kugira ngo bashobore guteza imbere akarere baba barimo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko mwebwe mushobora kuba mw'ishirahamwe ritaba ryegamiye ikintu ca politike kugira ngo ntibihave bitera ingorane abashaka kwinjiramwo ata politike baba barimo. Iryo shirahamwe rero umaze kuba rirafasha naryo kugira ngo umuntu ashobore kugwiza umwimbu. Kubera iki? Ni amashirahamwe usanga yihatira cane mu guhimiriza abantu, haba ari kugira bagire amagara meza, kugira bagwanye ingwara izi n'izi, ko baja hamwe kugira ngo bashobore guhimiriza n'abarimyi kugira barime, bagashira hamwe kugira ngo abantu basengere hamwe. Amashirahamwe akora ibintu vyinshi cane, ngira ngo bivanye n'aho uherereye urashobora kuba woshobora kubibona kundusha. Rero abo bantu rero barashobora kuja hamwe, bagashobora kuba bogura nk'amatongo, bagashobora kubaka amazu yo kugira ngo bashobore gufasha, nimba ari kwigisha, nimba ari kwegeranya umwimbu, nimba ari kugira eka nyene, ugasanga ibikorwa vyinshi babikoreye hamwe. Ariko ikintu kininiya baba bagomba gukora ntabwo ari ukwicara kuja mu vyicaro vya politike. Hariho rero ayo mashirahamwe, hariho nayone ayo bita noyita mu gifaransa ASBL, za SPL aba atahagaze muri politike. Rero hariho n'ayandi mashirahamwe rero afise imice myinshi, kuko hari ayategamiye politike, akaba n'ayandi mashirahamwe bashira hamwe kugira ngo yo gufashanya. Bo nyene ugasanga ni bimwe vyo kuvuga bati kubera jewe jenyene ntashoboye kuba
no kubaka nk'ibitaro nk'akarorero, reka nje hamwe n'abandi dufashanye dushobore kuryubaka, hama dushobore kuba twogira ikintu kininiya gishobora kudufasha. Rero amashirahamwe rero ayo mashirahamwe rero nayo usanga afise ubwoko bwinshi. Ayo mashirahamwe yo kuja hamwe kugira abantu bafashanye bashobore gukora ibintu vy'iterambere, ni ukuvuga bishobora kuba vyozana inyungu, kuronderera inyungu hamwe, nayo afise ubwoko bwinshi aba arimwo. Hariho nk'amashirahamwe usanga yegamiye leta, dufashe nk'amashirahamwe yegamiye leta urazosangamwo nka onatere, usangemwo nka sokabu, ahantu leta ishiramwo imitahe, amashirahamwe nk'ayo aho usanga hariho imitahe imwe ya leta n'imitahe imwe y'abanyagihugu. Hariho rero amashirahamwe yigenga, ugasanga n'abo bantu bonyene baroye hamwe ata mashirahamwe ata leta yaroyemwo. Hakaba hariho n'andi mashirahamwe usanga yegamiye amadini canke akegamira ayandi mashirahamwe. Amashirahamwe rero ayo yose ndiko ndababwira, hariho usanga amashirahamwe akorera ahantu, ugasanga akorera nko mw'ikomine imwe, ugasanga hari akorera mu ntara imwe canke zibiri, harakorera igihugu cose, harakorera mu karere, canke akaba n'amashirahamwe mpuzamakungu. Harimwo n'amashirahamwe mpuzamakungu aza ugasanga ari muri ayo ategamiye leta canke ari muri ayo ya mix. Hariho ishirahamwe rishobora kuza nk'iyo Braludi nari ndababwiye, irimwo imitahe y'abantu b'i Buraya bashizemwo amafaranga, hama bagaca bashira hamwe n'abarundi, ugasanga baciye bashiramwo na leta ishizemwo imitahe, ari naho rero usanga kugira ngo abantu biteze imbere, iciza muri vyose mu vyo nababwiye ni uko abantu baba baroye hamwe. Umuntu bavuga mu Kirundi ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Ni ukuvuga rero yuko kugira ngo mwemegwe ni uko muba mufise impapuro zisabwa. Hariho usanga rero babasaba yuko mugira amasitati, mukagenda kwa notere, canke mukaja mu bushikiranganji, ariko hari n'abandi bagusaba kuja muri ca kigo c'iterambere ry'Uburundi, nimba ari ADB cahoze citwa API, Agence de la Promotion de l'Investissement, ubu coba citwa Agence de Développement du Burundi, ADB. Ni ishirahamwe rero ushobora kugera, abona iryo rijamwo abantu baba bashaka gukora ibintu vy'imigambi yo kwiteza imbere, ariko abaje mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere kuri bose n'umutekano, nababa bavuga bati ibikorwa tugiye gukora ntabwo ari ivyo guharanira amafaranga. Rero benshi bama bafise ingorane y'aho baja, kuko hariho abantu bavuga bati je ngomba kugira ishuri, mugabo ndashaka no kugira idini rivyara ishuri, ibintu nk'ivyo. Muri ico gihe rero menya aho utangurira kugira ngo ntimuzogongane na obere, kubera harimwo ivyo bagabaniriza amakori n'ibindi batagabaniriza amakori. Kenshi iyo wavuze ko iyo wagiye mw'ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya politike, canke utagiye muri ivyo biharanira inyungu, kuko ubu hariho n'amakoperative. Ibintu rero vyinshi biracangana kenshi ku bantu batari bake, ntibatahure ivyo ari vyo. Iyo rero uvuze koperative, n'abantu baba baroye hamwe n'ivyo kugira bagire ibintu vy'iterambere, ariko menya yuko obere ntabwo uba wiroye hirya. Abantu rero benshi bagira amashirahamwe kugira ngo ntibatange amakori menshi, abantu bama bafise ibiharuro vyabo. Ariko nagomba ndakubwire yuko iyo ushaka gukora umugambi mwiza, wirinda gutegura amanyanga uzokora. Nimba ukoze iryo dini rikore, hama amafaranga avamwo mufate amwe muvuga muti aya nayo kubaka amashuri, aya nayo kuja kubaka ibitaro, nayo gufasha aha n'aha, biboneke neza yuko hari mu bintu vyo gufasha, ahubwo atari ibintu vyo kuzana guca ugenda ugatangisha ukuryo, ugatangisha ukubamfu, ejo ukazoja gutoza ukuryo. Aho rero kenshi mu mashirahamwe utwo tuntu ntitubura, twubwira ngo
bashoboye kunyegeza amakori ari navyo bituma igihugu kidatera imbere. Ivyerekeye guteza imbere igihugu vyo reka tuzobiganira hanyuma, ariko nagomba tuganire cane kuri iyi amashirahamwe cane cane aca nko muri ADB, muri ivyo vy'iterambere. Umuntu umwe wenyene arashobora kugenda akagenda muri ADB akavuga ati jewe ngomba ngire ishirahamwe ry'umuntu umwe, société unipersonnelle. Umuntu umwe arashobora gukora ishirahamwe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga iyo nk'ubu jewe nitwa Jerome Kazabukeye, ugasanga nk'ubutunzi bwanje bwose bwanditseko kuri iryo zina, mw'ico gihe rero iyo ndi nk'umudandaza, amafagitire nkandikako jewe n'ibiki, ibintu biba vyinshi, kandi hari igihe ushobora gusanga umuntu apfuye vya bintu ntibabandanye bikora. Kubera iki? Kubera navyise izina ry'umuntu, hama no muhira aho kuvuga bati iyo umuntu apfuye baca bavuga bati ntawe guma muvuga. Ugasanga rero ama business menshi arapfa kubera iki? Bene iyo baba bapfuye. Rero kugira ngo umuntu atorere umuti ico kintu, nuko uba ushiraho ikintu iyo bita personne morale, bakumva ikintu. Nkuko bavuze baravuga ngo nk'akarorero, uvuze ngo nko kw'isoko nko kwa Siyoni, bavuga ngo kwa Siyoni, mugabo yayise nimba ari Bujumbura City Market, sinibuka izina yayise, iriya mu Buyenzi. Ni kuvuga abafiroza umuntu amuhanura umu economist akavuga ati yita iryo izina kanaka kugira ngo rizogume ryitwa uko. Ushobora kuba wagize banke wenyene, birashoboka ko umuntu ashobora kugira amafaranga akagira nka banke wenyene. Rero kucuyita ngo ngiye muri banke Jerome Kazabukeye ntibishoboka. Ni ukuvuga ngiye muri banke de l'investissement de quoi, ukayita ikintu. Abantu rero bazoza baje kuri ico kishirahamwe wowe wakoze, baza bagana ishirahamwe batazi naryo. Ni ukuvuga yuko mu Burundi yaba duteye imbere cane, tuba dufise amashirahamwe menshi ahuza abantu benshi, ariko uno munsi nagira mpere kuri iri ry'umuntu umwe. Rero société anonyme iyo ufise donc iyo ukora wenyene, urashobora kwiyita izina wewe wenyene, bakaguha nimero n'ifu ya identification fiscale na registre de commerce, urashobora kubikora wenyene kw'izina ryawe. Ariko ushobora no kubishiramo izina nkuko nababwiye, ukagira nk'ishirahamwe kimwe ry'ubudandaji, naho ukaronka n'ifu, ukaronka na registre de commerce. Rero je nababwira ndaguhanura tukiraha yuko wogira ishirahamwe, aho kudandaza ukavuga ngo umudandaza ufise amamiliyoni 5-10 ukayashira ku konte yawe wenyene, yita izina rya company, ugira iyo company yawe wenyene iremewe. Ni naho ishobora gutera imbere. Ushobora gufata ya mitahe ukanayigurisha n'abandi ntibaze bitwa wewe, kuko hari igihe uko utera imbere ushobora kubona yuko wihenze, ukafata umutahe nk'ibiri ukayigurisha amafaranga. Si ngombwa ngo ugurishe ngo hamwe waba wakoze washize muri ADB, ahubwo ushobora no kugurisha imiliyoni myinshi bivanye n'agaciro wowe ubona woyiha, canke ukarondera umuhinga mu vy'ubutunzi akagufasha. Hariho rero irindi shirahamwe, abantu baja hamwe muri 2, 3, 4 mukagira ishirahamwe ryinjiza amafaranga rimwe, muzojana muri ADB nyene, mufise amategeko yaho, barabafasha gusinya. Naheruka hariho muri ADB haba harimo ihuriro rya INSS, rya OBR, vyose bikaba biri hamwe, uvuye ukavana impapuro gica kigufasha no kuzoziganiriza abakozi n'ibindi vyose bikaba bihari. Iryo n'ishirahamwe bita Société de Personnes à Responsabilité Limitée, aho mwebwe mushobora kuvuga muti twebwe dufise ishirahamwe ryugaye turi 5, nta wundi muntu dushobora kwinjizamwo. Niyo muyumviye kumwinjizamwo aza yiyongerako, mugabo iryo shirahamwe riba riruko. Ni ukuvugana abantu benshi baba baroye hamwe, kandi naryo ni ryiza cane kurikora mu gihe ubona yuko ufise umutahe ukwiye. Wewe dufate urafise nk'umutahe w'imiliyoni 10,
ubona ngo ugiye ku 15 ushobora gufata zitanu mukaja hamwe n'abandi ayo nayo ukashirayo ntikibujije kugira uja mu mashirahamwe menshi ariko muni waja muri iryo shirahamwe rindi ntabwo buzoboneka hazoboneka iyo company iyo muravyumva ngira ngo hama abo bantu bashira hamwe amahera bakaca barondera abakozi bakaribo bakorera kugira ngo bigende neza ico gihe rero bashaka kuvuga bati reka tugire conseil d'administration tuzoze turabikurikirana nta kibazo ariho rero n'irindi shirahamwe ari nayo mashirahamwe ateza imbere ibihugu vyinshi iyo bita société anonyme ni ukuvuga umuntu nta na kimwe muhurirako abantu barahura mugabo amafaranga bahuje niyo afise agaciro ntabwo ushobora kuvuga ngo nk'ubu nk'akarero nk'amasosiyete anonyme ari Burundi arashobora kuba hariho nkandega bashije dufate nka société anonyme novuga sinzi nka Leo canke limitere ziya zishobora kuba ari société anonyme mu gihe bavuga anonyme kubera iki ni société ushobora gushiramo umutahe ntagire umuntu azotangaza ngo naka afise umutahe hariya hariho rero société anonyme mwe mushira amafaranga hamwe ngira ngo ubuye buguruye ya bourse yo muri BRB ya mabanki yugurura muri ama bourse ngira ngo hazobaho ibintu nk'ivyo aho umuntu azokora umugambi agaca ujana muri ajya amabanki bakabona ko umugambi umeze neza bagaca bawugurisha bamufasha kuwugurisha abantu bagashira ko amafaranga hama ayo mafaranga rero niyo aca akora no kuvuga nko mu gihugu cose abantu bashobora gushiramo amafaranga iyo ari nk'umuntu yakoze business plan iyo plan d'affaires agakora business plan neza bakavuga bati agomba kugira ishirahamwe ryubaka amabarabara iryo shirahamwe rigazoca riha akazi abashinwa akazi canke abantu Thailand ibindi bihugu vyo hanze ati twubaka amabarabara ku buryo bwa kijambere canke ati twubake amazu ngira mwarabibonye nk'abariye bo muri Australia ushobora kuba bagize iyo shirahamwe anonyme iyo shirahamwe ahantu umuntu ashiramo amafaranga akaba ariyo akora abantu bakagenda ku mwaka bakurayo inyungu izo bita ama dividende n'amashirahamwe rero na Bralud ishobora kuba yiri société anonyme ni ukuvuga ni société bashiramo amafaranga akaba ariyo akora ntavyo kuvuga ngo jewe ngo ko nkora muri BRB ko nkora muri presidence ko nkora hehe ngo bizonyicira akazi nje mu gukurikirana no ni ukuvuga wowe umutahe nimba bavuze bati ni 100 wowe washizemo amafaranga yo nyene niyo bazokoresha kugira ngo barokrite umukozi abakozi bose bo ma system wecu uzokora no kugira ati umwaka ni wahera nzomenya nzoja kuraba ko ari kiriyo bahora baduteye inkuru bati kera Interbank gitangura hari umuntu yashizemo 5,000 igitangura ati haciye imyaka nka 20 irenga yaragenda kuri konti agasanga ko harimo inyungu y'imiliyoni 3 uwo muntu akakorora akakaravati agenda kuraba yuko dividende hari cabonetse rero ni ukuvuga société anonyme ni nziza rero kuko gusa mu Barundi nuko tutaravyumva neza ariko nizo société rero twokora aho umuntu ashiramo amafaranga yaba ari n'umunyamahanga yaba ari n'umuki umuntu wese agashiramo amafaranga akaba ari akora ikintu kikaca gitera imbere rero twebwe rero dufite ikibazo mu Burundi cuko umuntu ashaka ngo bambone ugasanga yagiye kugira ya société ni personnelle yayindi canke agira ngo yagize société de personnes à responsabilité limitée yashizemo abana biwe n'umugore n'ibiki ibaze société usanga igizwe n'abana bataranamenya n'ubwenge kugira ngo umubayere niyaza canke umupartenaire kuko ariho ibintu bikoreshwa mu gihe ufise company ntoya ushobora kurondera umuntu w'umupartenaire hanze mugakorana mukagira amasezerano mukaduza umutahe mugakora rero abashaka yuko kugira ngo yereke abanyamahanga yuko ashoboye kuba afise ari yigizwe n'abantu benshi kandi ari umuntu umwe mu bisanzwe yashizemo umwishwa agashiramo umwana agashiramo abantu atajambo baba bafise mu iryo shirahamwe ama société nkayo ntabakwiye no kubaho mu gihugu gifise amategeko mu bisanzwe rero ni ukuvuga bavuga bati ishirahamwe kugira ushinge utegeza ko ufise imyaka iyi nini kugira ngo bagabanye amashirahamwe atagira akamaro okay hariho rero nkibandanije hariho société bita société mixte
iyo societe mixte rero ni ya yindi nababwira leta ishobora gushiramo imitahe nayo, aba ari societe anonyme mugabo leta igacishamo imitahe ugasanga ishizemo 10%, ugasanga ishizemo 5 canke 3, ayo mafaranga rero araheza kunguka. Ni handi muzosanga nka za Unatere zifise amafaranga ahantu mu ma societe anonyme canke mixte, ugasanga nka Inesese irapangishije amazu, ni ukuvuga iba yashize mu bintu vyo kudandaza kugira ngo abantu abakiriya babo bazoze bunguka, donc afate aronka yabo ahemba abakozi n'abandi bashiramo intuze bagenda baziganya bazoronka amafaranga. Ikindi naco hariho amakoperative. Amakoperative rero yoyo nuko nibikorwa by'abantu bashira hamwe kugwiza umwimbu, ugasanga kenshi nk'iyo mwarimye ibigori mwimburira hamwe mugashorera hamwe hama mugakurikiza amategeko y'igihugu cane. Hariho rero n'amashirahamwe mpuzamakungu ushobora gusanga aje agafasha mu bintu vy'amakoperative, abantu bakagira bakaronka n'iki basahiriza, ugasanga nk'ishirahamwe riraronse nk'imashini yo kurima canke riraronse n'inyigisho, ariko ari abantu baba bagiye kurimira hamwe. Ivyo birashoboka nko kurima, kworora, ibikorwa nyene vy'iterambere ryo mu gihugu, ugasanga hariho amakoperative. Rero ubutaha reka tuzoce tuganira ku bijanye n'ingene umuntu ashobora gutegura umugambi. Twariko turiga yari intangamarara kugira ngo wumve ingene amashirahamwe atunganijwe, ejo nawe ugire ingene woshobora kuba wogira ico ucaguye muri ibi twavuze. Ni ukuvuga rero nagomba unyandikire muri commentaire ico utumvise neza, ndashobora kukizoca ndagusigurira hanyuma, canke ico wumvise uno munsi utari bwumve, hama kandi n'iyi video muyisangize n'abandi kugira ngo bashobore kuvyumva ari benshi. Hama kwiyabonesha navyo ngira ngo urabizi yuko iyo wiyabonesheje, iyo nshizeko video ucuba mu bambere bayibone. Rero naho ubutaha, yari Jerome Kazabukeye mwari kumwe, kandi ndabashimiye cyane ko mwankurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera. Imana ibahezagire.